Guhimbaza Imana biramatanye n'ihishurirwa ry'ico Imana iri mu buzima bwawe. Nibaza ko imbere yuko utangura kumva yuko wobibamwo atari mu buryo bw'ibishobisho, atari mu buryo bw'amasantima akora kubona ko abandi babigiyemo canke babirimwo, en plus bariko babikora neza urashobora kwisanga ufise ingabire nziza ukaririmba abantu bagahezagirwa, mugabo ugasanga nta ntufise iryo hishurirwa ry'ico Imana iri. Okay, bakunzi ba Voix d'Espoir Web TV nakandi kayo n'indi opportunité twongeye kubana namwe nkuko mumaze imisi mubibona inyuma ya The Heroes Group abigeme babikoze neza ni gwa rukurikirane gwa Praise and Worship ni gwa rukurikirane gwa Worship Session duhimbaza Imana mu kuri no mu mpemu murabibona neza cyane n'abatumire bacu bariko barifatanya natwe mu guhimbaza kandi bongeye barahimbaza nibyo mugiye gukurikirana ndetse mu rugwa rukurikirane mu yindi worship session nuko ni Claude Kwizera kuri micro ariko kandi urabona ko bameze neza cyane murabazi ku masaya atandukanye nga mu gihugu murabazi mu bitaramo bitandukanye nga mu gihugu murabazi hirya no hino igize atandukanye ni bamwe ari bikoresho by'ico bahiro mu guhimbaza Kristo nuko reka babidondora mbere ari imbere ya kamera. Merci beaucoup. Nitwa Dongile. Ego ndakijijwe. Wow. Yeah. Dongile tuguikaze kandi. Merci beaucoup. Wow. Kundi ruhande murayibona n'ubundi musore sinzi ko umusore kabidondore nawe nyene muri rusangi ababwira wari. Ego murakoze cyane ni Boaz Hakizimana ndacara umusore ndakunda Yesu Kristo umwami n'umukiza wanje. Okay. Boaz Hakizimana turahaye ikaze muri studio zacu. Murakoze cyane. No musi mwaje guhimbaza no musi imiko murahimbaza ndetse rumwe mu rukurikirane abakunzi bacu bagira abakurikirane biciye kuri YouTube zacu no kuzindi mbuga zitandukanye tuvuze guhimbaza tuvuze gutazira ibi bintu bivuze iki mu buzima bwawe? Jewe guhimbaza mu buzima bwanje ni kintu kinini kiremereye cyane kuko iyo mpimbaje Imana ubuzima burampindukana nkumva mpindutse ikindi kintu nduzura nkumva amahoro atemba muri jewe ngo nduzura nkumva amahoro atemba muri jewe kundi ruhande gira aya majambo abiri nibikasiga mu bwonko bwawe wobwira bariko barakurikirana Voix d'Espoir Web TV. Ya guhimbaza Imana ni igikorwa gikomeye kuri jewe ndabifata nk'ari privilege kuko ni igikorwa du serva Imana donc ntituba ko turaserva abantu du serva Imana tubwira Imana bivuga ngo nibakwe mba numva ngiriwe kwitwa umuntu ahimbaza Imana kuko iyo tuvuze Imana sinzi ku bandi mugabo je numvise Imana ndahinda gashitsi rero numvise ubukuru bwayo nkibuka iciri nkaca numva ko nagiriwe ubwo buntu bwo kwitwa uyihimbaza kandi ikabi nkundire kavye ikakira nayo mashimwe ndayiha mba numva ari privilege ikomeye cyane kuri jewe n'ubuzima ndagifata nk'ubuzima nahawe en plus nkoreramwo mbamwo ariko apart y'ivyo ni privilege nagiriwe ego kwitwa uhimbaza iyo Mana twumva ego ngo ni privilege unagiriwe guhimbaza iyo Mana ariko kandi gira tuko tabona gwaruka guhishira ko rurahurumbira ibikorwa nk'ibi hirya no hino nigiki wobabwira imbere yuko baja muri kino gikorwa ibintu bibiri bitatu byibanze byo basaba gutegura nibiki kugira ngo baje bicara hashashe nebwo nyine bo mu bisanzwe ki bino benshi barabizi nta gishasha ngiye kuvugamo ariko gikomeye muri ibi guhimbaza Imana biramatanye n'ihishurirwa ry'ico Imana iri mu buzima bwawe. Nibaza ko imbere yuko utangura kumva yuko wobibamwo atari mu buryo bw'ibishobisho, atari mu buryo bw'amasantima akora kubona ko abandi babigiyemo canke babirimwo, en plus bariko babikora neza urashobora kwisanga ufise ingabire nziza ukaririmba abantu bagahezagirwa, mugabo ugasanga nta ntufise iryo hishurirwa ry'ico Imana iri niyo mpamvu vy'ukora uza kwisanga uri gukora nk'abandi nta mu bisanzwe iri umuhimbaji iyo umuntu ahimbaza Imana igihe cyose abantu twumvise uri kurahimbaza turi sanse kumva Imana yawe wahishuriwe apana Imana y'abandi bantu nibaza ko numva no twofashanya kino kwinjira muri bino bintu canke kubibamwo
biramatanye cyane mbega ufise hishurirwa irihe niyihe yindi mana uzanye uje kubwira abantu batazi batarabona nibaza ko ari cyo kintu gikomeye ihishurirwa kuko ndibuka arabona asome muri Bibiliya avuga ngo Paulo ariko aragenda abona ahantu abantu bakoranye bari ku gicaniro canditse ko ng'ivy'Imana itazwi Paulo acaronkeraho akaryo ko kubabwira ivyo Mana nyene itazwi sikuvuga ngo iyo Mana yawe abantu ubwo buryo yakwihishuriyemwo abantu tutazi niyo Mana dukeneye kubona dukeneye kumva irindi hishurirwa rishasha rivuga kubijanye niyo Mana igihe cyose uhimbaje tukumva turadwebereye mu kindi kibanza kurako twumvise ubundi bwiza bw'Imana kuko Imana nihera rero tuguma tuyishurirwa buri munsi ko bukeye ko bwije rero nibaza ko ikidutandukanya samajwi ikizodutandukanya nibaza ko ari ubwo bunini bw'iryo hishurirwa umuntu afise ikidutandukanya samajwi ko turabona ku za centre jeune Kamenge turabona za ETS abajene benshi bako barashira inguvu mu gukora amajwi yabo mu gutwara amajwi yabo ugasanga nyene n'ibintu bifise iyindi shusho guhimbaza kuramata n'ibyo bintu byose cyangwa se twobishira hanze yabyo bimeze gutegira nk'umuhimbazi tu guhimbaza Imana buri muntu wese arashobora guhimbaza Imana Claude umuntu wese arashobora guhimbaza Imana kuko guhimbaza Imana si ijwi guhimbaza Imana nakubwiye n'umutima ufise iryo hishurirwa by'Imana iri mu buzima bwawe kuko uyu munsi urashobora kuvyuka mu gatondo ukumva nyene muri wewe Imana irakwiyeretse irakwihishuriye ikubwiye nk'ikintu canke ikwiyeretse mu bundi buryo none tutabishanye Claude urazi kuririmba peut-être urashobora kubiza mugabo urumva uraza gushima Imana uraza guhimbaza Imana ntibifatanye n'ijwi oya le fait ko ijwi ni kimwe mu bintu bidufasha guhimbaza Imana ni kimwe mu bintu bidufasha gutanga iyo expression y'iryo shimwe riri muri twebwe biciye mu kuririmba hari ubikora biciye mu gusenga hari ubikora biciye mu gukoma amashi ko Paul David niwe avuga ngo nuko ni mukomera amashi Imana muvugiriza Imana inanga y'imijya 10 niyo mashi yacu bivuga ngo nti guhimbaza Imana ntaho bihuriye n'ivyo ariko kandi ku bantu bafise iyo mpano iyo mpano yo kuririmba nukuri kwikoresha nta kibazo ni vyiza birafise aho bihurira cyane kuko niho hantu nasanze habangukira abantu benshi cyane kwakira no kuba muri ivyo bihe byo guhimbaza rero nibaza ko vyose bimatanye na wa mutima wo kwiyegereza Imana no kwegera Imana kugira ngo iduhe ico tuyivuga ko itubwira ivyo dushobora kuko ijambo ry'Imana muri Yesaya 57:19 niho havuga ngo ni jewe ndema ishimwe riva mu minwa ni Imana irema ishimwe riva mu minwa biswa ngo amashimwe yose dushobora kuyiha wewe nta shimwe ushobora guhereza Imana rishobora kuyimpressiona no mugabo bivanye n'iki gukoreye irarema iryo shimwe muri wewe ukumva woririmba ukumva worivuga ukumva wona ko mana mashi so ngo vyose itanguriro ryavyo ni Imana neherezo ryavyo ni Imana rero nibaza ko kuririmba ni kimwe mu bintu bishobora kudufasha guhimbaza Imana iyo ijwi ari giza birahimbaye biraryoshe birafasha birahezagira nibaza ko vyose mugani wa Paulo ngo vyose bikoraniriza hamwe mu kutugirira neza bivuga kwiki nk'umuhimbaji ico no bivuga ko najivyo narabikoze ariko ntibisigura yuko gukora ariko guhimbaza ego ijwi turikoresha mu guhimbaza Imana nkuko mugenzi wanje yavuze ati guhimbaza Imana ni kintu kiba muri wewe n'ubuzima buri muri wewe Imana irema muri wewe rero bajya barabikora hariho urazi ko hari ababikora kugira ngo baze kunezereza abantu mu maba atandukanye canke aba basanzwe bakora izindi ndirimbo z'isi basanzwe bakoresha amajwi yabo donc no kugira ngo ahijwi ribirongoroye neza cyane kuko uguhimbaza Imana koko kuza gufatanye n'ico Imana yakugize n'ico Imana yagize ubuzima bwawe nivyo bigutera guhimbaza kandi guhimbaza nkuko nabivuze bitembesha amahoro mu muntu yego okay ndumva bavuze kwinjira mu kamaro guhimbaza ibintu byiza cyane nize ko izindi sezo zikaruka ko gina abantu bagiye kwikira iyi worship session ku platform yacu ubategeka kajamba kahe mu kurangiza ikiganiro nibaza ko bino bihe icambere dushimire Voix d'Espoir kuba baradushiriyeho kano karyo ko guhimbaza Imana kuko hari abantu benshi babifata nkaho mengo guhimbaza Imana ni misi ya malonge adoration ku ma église
canke mu minsi yo gusenga mugabo guhimbaza Imana ni minsi yose rero iyo turonse akaryo nkaka ko kuronka swat abantu badutegurira ibihe nk'ibi Imana ibahezagire cyane kuko ni ikintu kidasanzwe kandi nizera ko kizofasha abantu benshi bazobikurikirana rero wewe umuntu uri kuraraba bino ntumvirize uburyo twaririmbye ntumvirize uburyo ibintu bikozwe mugabo winjiri bwina uhimbazanye niyo video uri kuraraba winjiri bwina ushimira Imana donc wumve ko ubirimwo guhimbaza Imana ntibifatanye n'umunsi guhimbaza Imana ni mwanya wose kuko n'uburyo bumwe mu buryo buhari bwinshi bwo gusenga rero numva nyene no babwira ati muheza yigwe nta bino bihe en plus mubisangize n'abandi mwaraheza alright gira subscribe kuri channel ya Voix d'Espoir Web TV bigene neza cyane dushimire T-Brave numwe mu bantu badasanzwe kuraba ko rafasha ibikorwa mpimbaza hirya no hino via studio ndetse kadufasha amasanamu kadufasha no mu majwi Imana imuhezagire wandika T-Brave ugashaka kwikana ibikorwa ndetse na worship bitandukanye agenda afasha nuko dushimire Vianessa biyumva no kadufasha mwese wari muhezagirwa vuba cyane iki gikorwa kirabashikira mu banda muhezagirwa bye bye we love you so much